ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport. Amahoro y'Imana abane namwe abo mwese mu bice bitandukanye, bifurize gukomeza kugira intangiriro nziza z'icyumweru ndetse n'impera z'ukwezi kwa 10 dusatira ukwezi kwa 11. Ni mu gihe twari tuvuye muri weekend irimo imikino myinshi kandi ikomeye ku mugabane w'Uburayi muri shampiyona eshanu zikomeye. Reka duhere mu gihugu cya Espagne. El Clasico yarabaga ku nshuro ya 258, ikipe ya FC Barcelona itsinda itababariye ikipe ya Real Madrid Santiago Bernabeu ibitego 4-0, inahagarika agahigo ko kumara imikino myinshi, dore ko yashaka kumara imikino 43 idatsindwa. Agahigo kari gafitwe n'ikipe ya FC Barcelona, yanga ko ikipe ya Real Madrid ikageza ko yarigeze ku mikino 42, birangira ibatsinze nahagaritse agahigo kabo kugira ngo itagakuraho. Ikipe ya Real Madrid yakubiswe imbere y'abafana bayo nyuma y'uko yaritsinze ikipe ya Borussia Dortmund. Ikipe ya FC Barcelona yongera kongeramo ibitego 4 n'ubundi hagati mu cyumweru muri Champions League yari yakubitse ikipe ya Bayern Munich ibitego 4 byose kuri kimwe. Ikipe ya FC Barcelona ifata umwanya wa mbere irusha Real Madrid ya kabiri amanota 6, dore ko ikipe ya Atletico Madrid yari yatsinzwe muri weekend n'ikipe ya Osasuna igitego 1-0. Naho umutoza Carlo Ancelotti avuga ko mu gihe amaze atoza umupira w'amaguru mu myaka 48 ishize, azi uburyo ahandoringa situation mbi nk'iyi ngiyi imubayeho mu gihe atsinzwe n'ikipe ikomeye gutya, ngakomeza kugenda agira ibyo ahindura mu ikipe kugira ngo barusheho kubona resulta. Naho umukinnyi Vinicius Junior yanditse statement ndende avuga ko ikipe ya Aregrita kuba abafana b'ikipe ya Real Madrid baje kuba batuka ku ruhu abakinnyi barimo Lamine Yamal ndetse n'umukinnyi Ansu Fati na Rafinha b'ikipe ya Barcelona nyuma yo kubatsinda. Avuga ko Aregrita asaba n'ikipe ya Real Madrid gukora iperereza ndetse n'igihugu cya Espagne na polisi bagafata abangaba bakaba banabirukana mu mupira w'amaguru, bakafatira ibihano bikwiriye ko badakwiye mu mupira w'amaguru. Ikipe ya Barcelona yahise ifata umwanya wa mbere n'amanota 30. Ikipe ya Real Madrid ifite amanota 28. Ikipe ya Real Madrid bivuze ko irushwa amanota 6 yose ku mukino wa 11. Ikipe ya Real Madrid bikomeye kugira ngo izakurira amakinyi, hahise haba n'inama y'igitaraganya. Florentino Perez ashaka kureba niba hari impinduka yakorwa mu ikipe ya Real Madrid bagendeye ku isezo yatangiye n'imikino n'uburyo ikipe ya Real Madrid igenda ikina, mu gihe Carlo Ancelotti we atangaza ko nyuma yuko ikipe ya Real Madrid ubwo yaheruka kumutsinda ibitego 4 muri sezo yatambutse, ikipe ya Real Madrid ngo byarangiye itwaye shampiyona inatwara Champions League. Ibi nibyo Carlo Ancelotti yaje kuba atangaza. Reka dukatire mu gihugu cy'Ubwongereza muri Premier League. Ku munsi wo ku cyumweru habaga umukino ukomeye wahoze ikipe ya Arsenal the Gunners yakira ku kibuga Emirates Stadium yakira ikipe ya Liverpool the Cops. Yari iri ku mwanya wa mbere ariko yari yabaye ikuweho n'ikipe ya Manchester City yari yatsinze muri weekend itsinda ikipe ya Southampton igitego 1-0. Kuri ubu ngubu ikipe ya Liverpool yaje kuba inganya ibitego 2-2 inganya n'ikipe ya Arsenal. Arsenal yatsindiwe na Bukayo Saka kapiteni hakiri kare cyane, itsindwa na Michael Merino. Mohamed Salah atsinda igitego nawe muri uyu mukino, anuzuza ibitego 8 muri shampiyona na assist 7 mu mikino 13 amaze gukina. Uyu munyamisiri utoroshye, umwe mu bakinnyi bakomeye bamaze no kugira imibare iri hejuru myiza muri Premier League. Ikipe ya Liverpool yahise birangira ikuye ku mwanya wa mbere n'ikipe ya Manchester City, ko yayikuye ikagira amanota 22. Ikipe ya Manchester City ifite amanota 23 ku mwanya wa mbere. Naho umukinnyi Bukayo Saka yuzuzaga ibitego 50 muri Premier League, aba umukinnyi mutoya, umwe mu bakinnyi batoya 10 ba mbere batsinze ibitego 50 muri Premier League bakiri batoya, dore ko afite imyaka 23 akaba amaze kugeza ibitego 50 muri Premier League. Muri rusange akaba agiye kuri urwo rutonde rw'abakinnyi 10 beza bakiri batoya bujuje ibitego 50 muri Premier League.
naho Mohamed Salah bimwe mu byo yasize ibyo yakoze muri iyi match yatambutse byatumye ajya mu bakinnyi 8 ba mbere bamaze gutsinda ibitego byinshi muri Premier League. Mohamed Salah amaze kuba atsinda ibitego 163 anganya n'umukinnyi witwa Robbie Fowler, uyu nawe ufite ibitego 163. Mohamed Salah akaba ari umwe mu bakomeje kugenda bareba ko bazakuraho agahigo akaza mu bakinnyi ba mbere cyangwa se akanaba wa mbere, dore ko ari mu bakinnyi bakeya bagikina bafite ibitego byinshi muri Premier League. Naho ikipe ya Manchester United imbere y'umukino wa Arsenal yari yatsinzwe n'ikipe ya West Ham mu bitego 2-1 bikomeje kwanga by'umugabo Erik ten Hag. Casemiro yatsinze ikipe ya Manchester United, Samarville atsinda igitego cyabo cya mbere, Gerard Bowen ku minota 92 atsinda igitego cy'intsinzi kuri penalty bateye ikipe ya Manchester United. Muri uwo mukino n'ubundi igihe wabaga ikipe ya Chelsea nayo yongeraga kubona amanota yayo 3 ikwiza amanota 17 ku mwanya wa 5 itsinda ibitego 2-1 itsinda ikipe ya Newcastle yatsinzwe na Isaac. Ikipe ya Chelsea itsindira na Nicholas Jackson wuzaga ibitego 6 muri Premier League, ndetse na Cole Palmer nayo wuzaga ibitego 8 muri Premier League. Naho mu gihugu cy'Ubufaransa muri Ligue 1 ikipe ya Marseille mu rugo Velodrome yatsinzwe n'ikipe ya Paris Saint-Germain ibitego 3-0. Ikipe ya Paris Saint-Germain ikomeza kuyobora urutonde rwa shampiyona mu gihugu cy'Ubufaransa, mu gihe abafana ba Marseille ndetse n'abandi bose batandukanye bikomaga umusifuzi ko yabasifuriye nabi akanabaha ikarita y'umutuku, biri mu byatumye ikipe ya Paris Saint-Germain ibona amanota 3. Tunyarukiye no mu gihugu cy'Ubutaliyani muri Serie A hari festival y'ibitego mu mukino wa shampiyona wahuzaga ikipe ya mbere n'iya gatatu, ikipe ya kabiri n'iya gatatu mbare ni ikipe ya Inter de Milan yakinaga n'ikipe ya Juventus de Turin. Ikipe ya Juventus ariyo yari yabanje itsinda ikipe ya Inter de Milan iza kwishyura inajya kuruhuka yatsinze ibitego 3-2 garuka ishiramo ibitego 4, naho umukiri witwa Erdiz azasimba yari 4-2 aza atsinda ikipe ya Juventus ibitego 2, match irangira ari ibitego 4-4. Igihe ikipe ya Napoli ikiyoboye n'ubundi kuko yatsinze umukino wayo muri weekend. Naho ikipe ya Bayern Munich muri Bundesliga yo yisasiraga ikipe ya Bochum mu gihugu cy'Ubudage iza kwitsinda ibitego 5 byose kubusa. Umukinnyi ayongera gutsinda igitego Harry Kane, abakinnyi batandukanye ba Jamal Musiala bongera kugaruka kuri track yo gutsinda nyuma y'uko ikipe ya Bayern Munich ikubise n'ikipe ya Barcelona mu cyumweru hagati muri Champions League ibitego 4-1. Tugarutse mu gihugu cy'Ubutaliyani makuru yo hanze y'ikibuga, umukinnyi Mario Balotelli uyu mugabo yamaze kuba yumvikana n'ikipe ya Genoa mu gihugu cy'Ubutaliyani ko agiye kuba ayikinira kugeza mu mwaka wa 2025. Uyu mukinnyi akaba yasinye muri ikipe ari free agent, akaba agarutse mu gihugu cy'Ubutaliyani muri shampiyona. Inkuru twasorezaho ya nyuma nuko kuri uyu munsi wa 28 z'ukwezi kwa 10 kuri uyu wa mbere hari yatangwa Ballon d'Or mu gihugu cy'Ubufaransa aho bita Théâtre des Châtelet, mu gihe na Mbappe yamaze ko yemeza ko ari mu gihugu cy'Ubufaransa Ballon d'Or iteganyije kuba ihabwa umukinnyi Vinicius Junior nubwo bakubiswe n'ikipe ya FC Barcelona. Mwakoze kujya kuri Chabi Sport, amakuru y'imikino nakagaruka. Hasta la vista, shalom shalom.